Karibu muri CRB TV muri mwebwe mukunda gukurikirana iki kiganiro. Uyu munsi dufise nk'ugwaruka novuga abantu babiri gusa, nanje ndi muri katuvuge yuko dufise abantu batatu bonyene gusa. Dufise ikibazo kimwe cyonyene twashaka kuganira n'aba bari ngaha, saba bonyene gusa, namwe mudukurikiranye murashobora kumviriza mukumva yuko hari ukuntu ubyumva, hari n'ukuntu nabo nyene bavyumva. So dushaka yuko dufasha mukumviriza yuko ukuntu wiyumvira canke ukuntu biyumvira yuko ariko nawe wumva. So ikibazo reka tutangure tubabaze izina ryabo, hanyuma tuje dukurikiza ikiganiro canke ikibazo twateguye uyu munsi. Wewe witwa nde wicaye ngaho? Banyita Anje. Wewe nawe wicaye ngaho witwa nde? SJ mjukuu wa baba. Hari ikibazo kimwe gusa mfise nashaka kubaza muri mwebwe muri ngaha, ikibazo kimwe cyonyene gusa nashaka mbabaza ati murabona murazi yuko mu ingo zose murabizi mu mago yanyu, namwe mudukurikiranye murazi yuko hari jambo dukunze kumva bavuga ngo ikijuju. So sinzi ikijuju, so hari ibyo bitwa ati ikigogi. So twashaka dutahure mutubwire icyo bisigura. Mukunze kumva abantu bavuga ngo nta rugo rubura ikigogi. So dushaka dutahure n'abadukurikiye bakunda gukurikira CRB TV batahure icyo bisigura. So wumva nkawe nk'umuntu haje akakubwira ati nta rugo rubura ikigogi, wumva iwawe abashatse kuvuga gute? Joko niyumvira umuntu avuze ati nta rugo rubura ikijuju oreva ikigogi. Na urumva nta rugo rubura umuntu, urumva nk'ikigogi n'umuntu atakwijije. Niko ndavyumva, umuntu atanu ubwenge agira. So minzavuze maybe nta rugo rubura umuntu atagira ubwenge, urumva. Ya urumva none wumva ni kubera iki bavuga ati nta rugo rubure ikigogi. So urumva uratahura icyo ari cyo, ariko wumva ari kubera iki bavuga ati nta rugo rubure ikigogi. Urizera yuko buri ngo iyo ari yose itagira ikigogi, bose baba bari fresh? Bamwe usanga bamwe bakomeye, si kuvuga bose baragira abantu badakomeye. Abo bantu bakomeye biravana, si kuvuga ngo urugo rwose ruragira ibijujo yayo. So niko wewe bitahura. Reka tubaze ujya wundi nawe, we nawe utubwire ubyumva wewe bimeze gute, wumva ari uko nyene uko abyumva wumva ariko nawe byumva? Mu bisanzwe kicyo novuga, numva umengo ni nk'umugani, sinovuga ngo ni nk'ijambo gusa bavuze, numva ari umugani bavuze ati nta rugo rutagira ikigugu. Urumva ni nkaho mbego nta rugo, novuga ati ni nkaho urugo nta rugo rutagira ikibazo, cyangwa nta rugo rutogira rutavise nk'umuntu yoba akora nk'ikosa, yoba akora nk'ikintu cy'ikosa. Niko novuga nkuko, niko noje mu bisanzwe no banda bitahura kuko bivyumvikana mbego ni nk'umugani. So ariko murizera yuko iwanje nashaka gutahura n'abakurikiranye CRB TV bashaka gutahura igituma abantu bavuga ati nta rugo rubure ikigogi. So murizera yuko hariho urugo rutagira ikigogi, ari urugo bavuka bose ari abantu bakomeye, ata muntu numwe arimo w'ikigogi yo barimo. So ahanini iwanje nashaka mvuge ku bwanje uko niyumva. So iwanje numva yuko bavuze ngo nta rugo rubure ikigogi, bisigure yuko nta rugo rutagira, dufate iyo abantu barabyara, urumva muhiri wanyu barabyara ibintu nk'ibyo. So I guess nshatse kuvuga ngo hakavamo umwe akaba igisuma canke akaba indaya canke agakora ibintu bitagira epfo na ruguru, ku buryo bashobora no kumuhanura bikananirana, bagaheba nyene umuntu, bakamuheba bakamwihorera akagenda nkuko yagiye, canke ugasanga burugwa rugo rwose bigiye bimeze nkuko. So iwanje nibaza yuko ari uko byaye bimeze, sinzi yuko namwe n'abakurikiye CRB TV kariko babyumva, ubona ari uko nyene? Nanje uko navyumvira nkuko tubwiye, mbona ari ibyo kuko mu rugo harimo abitonda, harimo abakara. So uko muvukana, uko abavyeyi babyara mungana, siko bose bamera cyo kimwe. Yeah. Wewe nawe ubibona gute? Nuko nyene novuga ko ari uko nyene bisanzwe. Nuko nyene nkuko nakibonye, nkuko nagitahuye nkuko ari umugani, ntabwo ari jambo gusa, ni umugani batanze. None mu ngo ziwanyu haramutse abiwanyu abo muvukana nabo uko mukurikiranwa nkuko ibintu nkuko, haramutse havuyemo umuntu umwe akavamo umuntu
w'ibiyobyabwenge, anywa inzoga, anywa urumogi, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye, ukabona iwanyu baramuhanuye, baragerageje kumuhanura ariko byarase. So ubona nkawe muvukana ushobora nko kumufasha nk'igiki kugira ngo aje kumuronga amere nkawe nk'uko umeze canke amere nk'abandi bantu ko bameze, ubona bo bigenza gute? Bazi ikibazo cyiza cyane gose kandi ni ikintu mwino minsi kibangamiye urwaruka rwinshi. Novuga ati icyo kibazo mandi guhezagire kubuza icyo kibazo kirameze neza cyane cyo cyumvira. Ego iyo abantu tuvuge nk'iyo bibaye nk'uko mu muryango hakagira nk'umwana avamo mu muryango nko muvukana akatangwa kuzana ingeso zimeze ukuntu nuko icyo ukora ucugerageza kugira gute kumwegera ukamubaza ati ivyo bintu utangiye gukora nibiki, ukamwegera kuko ni nkamwe utangiye kumubona atangiye gukora nk'ivyo bintu ukamubirabisha amaso, ni hamwe usanga bimutangiye kumuzanira ikibazo kandi nawe birashobora kuzanira ingaruka kuko waramuravye kujya nyene nta kintu na kimwe wigeze ugira gute wigeze umuhanura. Ndashobora mu gitabo muri Bible gatoyi muri hari ijambo twize n'umunsi canke ijambo twama twiga muri Bibiliya nuko Bibiliya avuga ati yuko iyo ubonye umuntu ariko agomba kugwa mu cyaha canke iyo ubonye nk'umuntu atanguye gukora tuvuge nk'ivyo bintu vuze atujya mu hatanguye kunywa nko ibintu bijyayiro mutwe atanguye kumwita atangira gute ndigucugira gute umusengera utaba kumusengera ukamusengera ati mana urabona ujya mu buntu bijya bintu atanguye kujamwe n'ingene bimeze tiraba niwe ukwiye kugira gute kumenya icyo ukora kuko hari igihe ushobora kuvuga ukamuhanura bikanga urumva aho rero kubwiwawe nta bushobozi bugize gute bugifise kugira ngo muhindure kandi urazi iyo umuntu amaze kajya kadoroge kamaze kumwinjira mu mutwe kugira kamuvemwo ntabwo umva iyo umuntu avuga ati urafise ubufunguzi kugura umuntu kugura kajya kazo karinje mu mutwe wobikora ukagakuranye ariko kuba atabushobozi uvise aho ni hamwe ucugira gute uvuga ati reka nereke Imana canke tugiye gute dufasha dusabe n'abandi abantu mu miryango canke abandi bantu mu mashengero kugira gute badufashe kugira gusanga ujya mu muntu gico kibazo gikemuke. Ikindi naco urashobora kugira umaze kubona nk'ivyo bintu bitanguye kuba nyimba ari umatanguye kwigenza nabi urashobora gutangura kugira gute kumuyegereza hama ukagendera kurikira n'inzira zose ariko aracamwe kugira urabe n'ingene ibintu bimeze hama ukagenda ukamuyegereza cyane agomba kuvuga ati ngomba kugenda hano ukavuga ati oya tujana aho hantu ugomba kugenda hariho kugira umere nk'umuzibira cyangwa umere nk'umwuga najya ahantu ziyanzira zose za mukata agomba gucamwo kugira zigire gute ntigire ntizibonekane. Ivyo nico je novuga muri bisazo. Murakoze ikibazo cyari cyo nico nariko niyumvira so nashaka twumve ukuntu muyumvira kariko n'abakurikiye CRB TV kariko nabo biyumvira. Reka mvuga ati mwakoze kuba mwatanze umwanya wanyu mukicarana natwe mukaganiriza abakunda ikiganiro CRB TV. Reka tuvuga ati mwakoze namwe muryoherwe no kwisoda yanyu dufise Sprite mukagira na Coca-Cola muryoherwe naho butaha murakoze.
Oh, nitoboe, toboa. Niseme nisiseme, sema. Oh, niseme, sema. Nitoboe nisitoboe, toboa. Nitoboe, toboa. The situation of homosexuality, it has been going on for such a long time. Plus nobody wants to say the truth. Plus nobody wants to say the truth. A human being sleeping with an animal. A human being sleeping with an animal. It's abomination, and I rebuke it in the name of Jesus. Ai, neno la Mungu linasema kwamba kipofu hawezi kumongoza kipofu mwenzake. Oh, neno la Mungu linasema kwamba kipofu hawezi kumongoza kipofu mwenzake. Maana ikiwa hivyo lazima wataanguka. Maana ikiwa hivyo lazima wataanguka. Kanisa la leo, ishini kwa neno. Ai, ai, mpate kuona majira tuliyo nayo kwa sasa. Kanisa la leo, ishini kwa neno. Wowo mama, mpate kuona majira tuliyo nayo kwa sasa. Oh Yesu, uje leo Baba, uje leo. Oh Yesu, uje leo Baba, uje leo. Najua ujio wako Bwana, nimeandaa chakula tule, kwetu ni ngumu mno, mgeni bila kula. Najua ujio wako Bwana, nimeandaa chakula tule, kwetu ni ngumu mno, mgeni bila kula. Sijui unaonaje Bwana kwa macho yako. Sijui unaonaje Bwana kwa macho yako. Mana zambi zimezidi Mwokozi, zinaumiza moyo. Mana zambi zimezidi Mwokozi, zinaumiza moyo. Usishangae kuona ndoa ya wanaume wameoana, ndiyo mambo yamebadilika huku kwetu habari ya mjini. Usishangae kuona ndoa ya wanawake wameoana, ndiyo mambo yamebadilika huku kwetu habari ya mjini. Kichwa kinauma, nifanye nini? Kichwa kinauma, nifanye nini? Wengine wake zao wanaenda nao kinyume cha maumbile. Sasa tutaponaje watoto wenu jamani? Wengine wake zao wanaenda nao kinyume cha maumbile. Sasa tutaponaje watoto wenu jamani? Uovu umezidi mpaka makanisani. Uovu umezidi mpaka misikitini. Sasa tutaponaje watoto wenu jamani? Elia kalia hii, niko peke yangu Bwana. Elia kalia hii, niko peke yangu Bwana. Nitafutie waimbaji unaojua wana moto wa Injili. Nitafutie waimbaji unaojua wana moto wa Injili. Maana hawa tulionao baadhi yao ni magumashi. Maana hawa tulionao baadhi yao ni magumashi. Madawa ya kulevya, pombe kwa sana na umalaya ndo habari ya mjini. Madawa ya kulevya, pombe kwa sana na umalaya ndo habari ya mjini. Jamani, oh Yesu, uje leo Baba, uje leo. Oh Yesu, uje leo Baba, uje leo. Najua ujio wako Bwana, nimeandaa chakula tule, kwetu ni ngumu mno, mgeni bila kula. Najua ujio wako Bwana, nimeandaa chakula tule, kwetu ni ngumu mno, mgeni bila kula.
tugira tubabaze ikibazo kimwe gusa, sibo bonyene turi bubaze, namwe turababaza. Hari ukuntu wiyumvira, ukuntu niyumvira, hari ukuntu biyumvira, so dushaka tubabaze hanyuma ikibazo twumve ukuntu bigenda. We witwa nde kanze? banyita Ange. We nawe witwa nde? SJ mjukuu wa babu. Okay, ikibazo kiravuga kiti, muri tayari? Kiravuga kiti ni ngombwa yuko uri umwana w'ugwaruka, dufate ugwaruka, hariho abakirisu b'ugwaruka, nshatse kuvuga ngo abana bakiri bato bato b'abakirisu, nshatse kuvuga babandi b'abakirisu murabazi. So nashaka mbabaze bonyene, ni ngombwa yuko umukirisu ashobora kugira abagenzi atari abakirisu, dufate babandi bakoresha ibiyobyabwenge canke bakora ibindi bintu bitandukanye atari bya bindi byo mu ikanisa. Ni ngombwa yuko ugira abagenzi bameze nk'uko ari iby'ukuri ukaba ubyemera ko ari yes canke oya. Dushaka tumenye igituma ubyemera, ubibona gute? Juko ndabibona kuko uri umukirisu, turashobora kwa tugenda twese tubona ko turi mu nzira imwe, kumbe hari ibindi bintu ukora jewe ntamenya. So kuvuga ati kugena n'umugenzi atari so ahanini dushaka tumenye ego canke oya. Urashobora kugira abagenzi atari abakirisu bakoresha ibiyobyabwenge canke bakora ibindi bintu bitandukanye atari nk'ibyo mu ikanisa mu gihe uri umukirisu, ego canke oya? Oya. Hanyuma utubwire igituma. We vipi, wewe ubibona gute, nibyo canke oya? Ariko dushaka tuje tumenya n'igituma uvuze ego canke oya. Cyo vuga ati ego canke oya. Dushaka tumenye igituma wowe utoye izo nyinshi zose. Iwanje mu mutwe sinari niyumvira yuko nshobora kuvuga ego canke oya. Hari n'abandi badukurikirana babuyumvira nkuko niyumvira canke biyumvira nkuko wiyumvira, bashaka bumve igituma. Igituma mvuze ati ego canke oya, impamvu ya mbere kuvuga ati oya ni kubera iyo ugendanye nabo bantu bafise indero mbi, tuvuge atari abantu, tuvuga atari abantu b'abakirisu, urashobora kugira hari ibintu ushobora kwandura kuri bo. Mu kirundi bavuga ati ngugana nasune bugasuneba nkawe. None rero nk'iyo usanze afise nk'ikindi kintu nk'indi ngeso wewe udafise, usanga wayitoye. Ahandi naho kugenda nabo ni vyiza, kuko hari gusanga hari utuntu naho usanga afise ingeso mbi, hari n'utuntu ushobora kubigira ko nka mindset yabo, tuvuge ubwenge bo bafise nk'ibintu vyo borangura, urashobora kuraba n'ingene barangura ibintu vy'iwabo, nabo ukoresha iki iyo ntuzeye iyo nzira bakoresha nabo. So in other hand, kubona n'abagenzi abagenzi batari abakirisu nka wewe, it's good, and in other hand is bad. It's bad. So rero we wizera yuko udashobora kugira abagenzi badafise indero mbi canke bakoresha ibiyobyabwenge, ntashobora kubagira abo bagenzi bameze nk'uko. Nkuko navuze ati mu ruhande rumwe ni ego, urundi ruhande ni oya. Muga ndafise ukunda biraba, nk'iyo mbonye nk'umuntu tuvuga ngo nk'ibiyara mutwe ahagenda yakora bijya butura, ujya muntu my friend sindi kumwe nawe kabisa, ntabwo mvugana nawe. Ndashobora kumbwira nk'ijambo avuga ati nkamuhanura, mbonye atakintu na kimwe avuze, urumva aho ni guca yumva aca mu nzira yiwe nanje mu nzira yiwanje. None wewe nawe ubibona gute? Hanyuma ujya nawe turamusubiraho mu nyuma. Dushaka twumvirize yuko abakunzi bakurikira CRB TV kariko bumva nkuko nawe abyumva canke wewe ukubyumva. Dushaka nawe twumve wavuze oya, wahakanye yuko udashobora kugira abagenzi bakore ibintu bimeze nkuko. So dushaka tumenye igituma. Jewe igituma navuze oyaye kubera ko nkuko yabivuze nyene rashe kukwandukiza ingeso, aho bakakwereka ugakora ibintu bakora kandi utashaka kubikora. Nikindi naco nubwo nogumana nabo nocwanga kubereka ko ivyo bakora atari vyiza. Kwari n'uwundi muntu bakenera abagenzi wabo bakakwaza ko kudashaka kujyana natwe, ndashobora kubasigurira iyi nzira mwe mugenda mu jewe ntago ndayishaka, ugaconga kubereka igituma nawe utabishaka ko mutari cyo kimwe nabo. Ariko ujya nawe yaduhenze, twari twashatse inyishu imwe yonyene ego canke oya. So sinumva ukungene wotora inyishu zose ari zibiri. Harimo uburyo waduhenze, twashaka tutahure neza, nshaka gutahura kubwanje kubera mengo wampenze me. Eka ntabwo naguhezo bisanzwe, kuko jambo giye Imana ivuga ati ntukunde
tuvuge mukunda babanka mwongere mukunde nabakunda urumva ntabwo noca mvuga ati no kuvuga ati yuko mvuze ati ujya muntu agenda anywa bijya bintu cyagenda amanuye ipantaro kubera bijya bintu biza byaramugize nawe mu mutwe so kuvuga ati ko ngunda mwaso oya nugerageza kugira gute kwitandukanya nawe simpave fata ziyangeso ziwiwe kuvuga ego canke oya ni kubera ndashobora kugira gute mu ruhande rumwe umva ndashobora kugana nabo mu rundi ruhande nkagendana nabo urumva nje gituma navuze sinovuga ati ngwego canke sinovuga ati ngoya ngojya ndabase oya ico si cyiza kuko ni hamwe novuga ati ndabase hamwe novuga ati ngomba kubabara nk'ubutumwa urumva nkago ngomba kubahanura nk'ikintu ntabwo noro nk'inzira yo kubahanura urumva nuriza kuja muri Bible urashobora kubahanura umuntu utarizo kwinjira muri Bible urumva ukamubwira ukaraba ukarondera izindi nzira zo kumubara kumuhanura ukoresheje andi majambo urumva nkuko none wewe rero we uri mukirisu so uri mukirisu ni kweli cyudashobora kugira abo bagenzi so bavuga ngo uri mukirisu urashobora guhindura abo bantu kabahindura mu buryo bwo kwegera nabo ukabaganiriza canke ukaraba igituma babikora kubera ko baba bafise igituma babikora ni kubera iki udashobora kuba abagenzi mukaba abagenzi ukagenda buke ushaka uburyo igituma bakora ibyo bintu kugira ngo urabe yuko wobahindura bakaba nkuko umeze ni kubera iki biyegereza gato ngo urabe igituma babikora hanyuma ubabwire yuko ari bibi babihebe bakurikira inzira zawe Kwanza ari umuntu wegera nawe wamubwira kubera kuri kurakora iki kintu aho wamubuza ugasanga induru zirateye bakurabye nabi si uvuga ngo ca ndababisira ndabagirene bifo nanje ndabareka ndababwira ibintu mukora ntabwo ari byiza lakini uko yabivuze ati ugena na suneba nkawe ugena n'indaya nawe ubindaya mugihemba mbona ko abandanye ivyo bintu je mbona ko naca ndababisira nkagera ndabyizera ikibazo rero nashaka gutahura ugendana n'indaya indaya umva iryo jambo nashaka ndagyumve neza ndaritahure so bisigure yuko ndi ndaya tukagendana yuko nawe woca ubindaya woca ubikora nk'ibyo nkora aharo umuntu bivana n'umugenzi wawe urumva ahakorera ubwo buraya arashobora kugutwara ukagomba ugasanga winjiye mu cyaha utagomba gukora so mugihe kandi ubu muri kuramuhanura nk'umugenzi wanje uhebika ikintu ntabwo ari ciza kandi ukabara ko iyo nzira udakeneye kuyicamo kandi iyo nzira ubona ko atari nziza kuri wewe ukamanura ukamureka rose nkeneye kuja mu ico cyaha kandi ryatacu nkeneye gukora so ntiwizera yuko nshobora kuba umugenzi n'abo bantu bakora ibyo bintu kandi nanjye ntabikora nkaba nshobora kuba ntubikora nkagendana nabo ibisanzwe ukambona ndi kumwe nabo tugendana nabo buri munsi ariko ibyo bakora ntabikora nk'ibyo bakora ntiwizera yuko hariho abantu bameze mw'ubwo buryo bagendana n'abantu nk'abo ariko badakora nk'ibyo nabo bakora biriho lakini isaha n'isaha uzomera nkabo kwa sinzi ko wogenda ukicara n'abantu kuba ariko baragika ikintu umukiraba ngo niko utakijya bakaguma gikora ku munsi mwaza kubwira you know what trying kiraryoshe ko rukuwe ntugira ingorane ko kiwanka kwa buri munsi kandi kajya kotsi nimba ko baguma banywa rijya tabi kajya kotsi nawe uzogeraho ugakunda kurakiyegereza cyane uzagakunda cyane uzashiduka nawe uzatereka trying rimwe kabiri uzoshituka muri kumwe mwese so wewe nawe ntiwizera ntiwemera yuko bo abariho abo bantu bagendana nabo bantu bakora n'ibyo bintu bakaba atabyo bakora ku buryo ashobora kuba naho ashinga urugo rwiwe ibyo bintu atarabikora kandi yabaye umugenzi canke yaragize abagenzi bakora ibyo bintu by'ibiyobyabwenge canke bafite indero zitandukanye nk'izo afise ntiwizera yuko abo bantu babaho kubwanje sinovuga ati ko ntavyizera bariho bagendana bakagendana ariko naho bagendana abantu barabona hari impumyi n'ababona barababona bakavuga ati kuko ni nkaho tuvuye nk'ubu nko muri akaroro muri Tanzania kabaje abantu bangwa ibiyaro mutwe hari ahantu usanga bagiye kwicara ugasanga tuvuye nk'uko turicaye ngaha turicaye ngaha hama turi ku nzoga canke turiko turagira turiko turanywa intuze turiko turanywa nk'ivyo biyara mutwe polisi tuvuye nka jewe nkacanza ngaha tuvuye nka akarorero muramba bari nkacanza ngaha mwesanze muri ko murabinwa nkacanza nkabicaramwe siniko turiko turatera inkuru mwe muri ko murabinwa hama polisi akacaza polisi ari inzaza akaca bafata none we uzova ngo ntiwarimo kandi polisi gusanze muri cyo gikaba akandi karorero turi muri Afrika haragera tuvuga mpaje mu masoko
turi mu masoko hagera yuko umva hari amasaha bavuga ati amasaha naya abantu bose bazobagize bavuye mu isoko urumva wewe babwira nka bajya badandaza bazoba bakuye ibintu vyose hama polisi irinziza bagasanga wewe uracyariho nyimba wewe wagiye gusuma canke ugira uko adandaza none ntiwabara ngo polisi ngo ngoje sinarimo kuko agusanze muri tere tuvuge muri ntuzeye mu kibanza c'isoko wacu twago rero ni nkaho rero tuvuga ati ngo kurage ego hari abantu bagendana n'abantu bafise izindi ngeso mbi ariko kubwo abana b'abantu turabona bashaka kuvuga ati ujya muntu kubwiyo akavuga ati cewe nta kibazo ndizeye nta na kimwe abantu nta kimwe bambona ariko mu mutima w'abandi bantu bashaka kuvuga ati ujya muntu naho biruko ati nawe no ujya muntu bari kumwe urumva araziyangeso nawe narimwe kunuko gusa bamubeshera nico kindi ko ndavuga barashaka kubeshya bakavuga ibyo majambo bakubeshera kubera abona muri kumwe nabajyo ntavuze ingeso mbi urumva nico gituma yo navuze ati rero kugera n'abantu bameze nkuko ni vyiza ahandi naho ni bibi nuko niko notere okay murakoze rero mwebwe mwakomeje gukurikirana CRB TV mwakoze kuba mwaduhaye uyu mwanya mukaba mwagerageze kwicara mugatekereza kandi mugakurikirana iki kiganiro cyama cyabaye buri munsi kugeza kuwa gatanu no kuwa gatandatu kiba kiri kuri TV murakoze kuba mwatanze umwanya wanyu mugakomeza mudukurikirana reka twongere dushimire nabo batanze umwanya wabo bakaba bicaye bagakomeza bakatuganiriza mwakoze ibitekerezo byanyu twabyumvishe dushaka muduhe ijambo rimwe gusa muri mwebwe muri babiri dushaka ubutumwa ubumwe bwonyene gusa bwo gushikiriza abariko barakurikirana CRB TV dushaka ubaganize ubabwire uko bashobora kwitwara nabo mu gihe bafise abagenzi bameze nkuko canke bari mu nzira zo kugira abagenzi bakoresha bakora ibiyobya bwenge canke bafise indero mbi zimeze nkuko ukuntu bashobora kwitwara ubibona gute babwire ijambo ryanyuma ryonyene gusa jewe icyo nababwira ufise uwo mugenzi ntuce umuheba kubera akora ivyo bintu umwiyegereze umuhanure naho ubona naniranye kuko ngo twavuga tugira n'igisumane bakwita nk'igisuma kandi wamuhanuye ntashaka kuvyumva ivyo uri kurakora kuko ucurekana nawe ntako wabigenza bati ntuce umuti ubwo nyene ucumuye akwaguma akora izo ngeso no umuhanure ugerageze uko ushoboye kuko umuntu ntabwo bumubwira ati heba kuno munsi aca giheba uragerageza ukaguma umubwira ukabona ko yoheba lakini ubandanyije ukabona aragizene ntayumva nawe urumva ntiwo bandanye ujana n'uwo muntu kuko nawe abandanye izo ngeso n'abandi bakubona ko menga ujana nawe nico jewe numva ko nobabwira abafise abagenzi nkabo wewe nawe bipi ntushaka ku ijambo rimwe ryonyene wo bashikiriza ukababwira hariho wifuza kugira abagenzi bameze nkuko babwire ijambo rimwe ryonyene gusa nimba abafise umubwire ati heba abo bagenzi bihorere uze urijana canke ugira abagenzi nkuko nawe umeze niko ijambo ry'Imana rivuga sinzi wo bibona gute vipi mu bisanzwe kira muntu sinovuga ati ngo abahebe ngo cyangwa ngo abahebe cyangwa ngo nagumane nabo kira muntu arafise umutima muburira kira muntu arafise umutima muburira rero iyo umutima umubura umubare ati ntuko ati sinkwiye kujana n'abantu nkwiye kubitandukanya nabo akwiye kubiheba ntabwo nogera kuvuga ati ngo nubihebe ariko iciza kugera n'abo abantu bameze nkuko si vyiza cyane gose kuko usanga hari ibintu vyinshi uriko uhaye wikura agaciro mu bisanzwe uhaye wikura agaciro iyo nk'abandi bantu cyangwa nk'abavyeyi cyangwa nk'abandi bantu bakubonye akabona muri kumwe n'abajya abantu usanga bagenda bagira gute bakuvuganga umva muntu uze muri community mu bantu atujya muntu naka nawe asakora ibintu nivyo tubagize wewe kubwawe utabikora naho wogenda ukagenda no kwa judge ukavuga ati jewe bijya bintu ntavyo nkora ariko kubera haba ariho abantu benshi bagira gute bakubona urumva ntabwo have ntuzumva ntabwo ufise ukuntu wo kwiregura imbere y'abantu cyangwa imbere ya judge rero novuga ati yuko ufise umutima ufise mpwemera cyangwa kumva umutima uri kuramubura ati sinwebwira n'abajya abantu arashobora kubiheba cyangwa arinze
kugira arinze agira ibakwe akagira nabo bantu ndukuza agira gute arondera inzira kugira gute kubahanura bari kumwe nabo akagenda arashira mu tujambo nk'iyo bicaye nuko murakoze kuri mwebwe mwakomeje gukurikirana iki kiganiro mwakoze kandi tongeye turabashimiye naho butaha tukazongera uwundi munsi mwakoze ku nyishu zanyu twazishimye naho butaha murakoze